Munezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure ni Hejuru TV. N'umwanya w'ayandi makuru twabatunganirije kuri uyu wa Mungu twaba tugiye kugaruka muri politike y'u Burundi. Hari byinshi bigiye bitandukanye ku makuru ariko arasohoka ku mibanire canke imigenderanire ya Evariste Ndayishimiye hamwe n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Uyu mwanya rero tukaba tubazaniye byinshi ku makuru yatangajwe na Bob Rugurika muri operation Ndavyanse. Ni mu kiganiro Bob Rugurika yoba yaragirishije mu minsi ibiri iheze, ndetse tukaza kubigaruka ko mwumvirize ingene Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu c'u Burundi yanse demission canke gutanga imihoho kwa Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Ibihese vyiza ndetse n'icuka si ciza hagati y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje we wa mbere Gervais Ndirakobuca. Abategetsi rero ntibahuza uko igihugu gitwaye, ndetse hambavu y'ivyo bishikirizwa na Bob Rugurika hari n'ayandi makuru yagiye aratangazwa ko ibintu bitifashe neza hagati y'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ndetse n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Hari amakuru yatangajwe ko General Tibiya ashobora gusubirira General Gervais Ndirakobuca, ariko ntivyari vyemezwa. Ikindi catangajwe nuko General Gervais Ndirakobuca yoba agiye gusubirizwa na Robert Shingiro muri iyi minsi, ariko aboneka ko ari gukora cane. Ngo hari n'amanama rero yagiye araba mu bubare bugiye butandukanye kugira ngo Gervais Ndirakobuca ngabe yava mu ntebe y'ubushikiranganje bwa mbere bw'u Burundi. Ese ibintu vyoba vyifashe gute muri iyo operation Ndavyanse? Turaza kubigaruka ko ku buryo burambuye. Iyi ni Hejuru TV, fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Turabahaye kaze. Umwaka w'ibihumbi 2022 mu kwezi kw'icenda kw'itariki 8 niho mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yasubiriye wahoze muri ayo mabanga ari we General Gervais Ndirakobuca, ubu afungiye mu ibohero rikuru rya Gitega. Alengiyeme Bunyoni yigeze gutangaza ko kurongorwa canke gufashanya na Varisito Ndayishimiye ari ibintu bitoroshe, ndetse atangaza ko gufatikanya nawe ari ibintu bisaba ukwihangana gukomeye cane. Nabivugiye no mu rubanza. Gusa rero ni nako bimeze, ariko abantu bakibaza niba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ku ntwaro yiwe muri manda imwe ashobora kugira abashikiranganje batatu canke barenka batandukanye. Ivyo rero bakavyibaza bivanye n'ukuntu imigenderanire ye n'umushikiranganje wa mbere ariho ubu Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yoba yifashe. Bob Rugurika rero we agatangaza ko Varisito Ndayishimiye yanse demission canke gutanga imihoho kwa Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Nkuko rero vyanagiye binumvikana no majambo agiye atandukanye, aho Gervais Ndirakobuca atagihuza n'umushikiranganje Murantunge n'umukuru w'igihugu. Ubwo rero bukaba buhera mu ntango z'uyu mwaka 2024, aho umukuru w'igihugu yagiriza igihugu c'u Rwanda ko arico kiriko kirungika bari mu murwanyi wa leta tabara kugira ngo baze kugaba ibitero mu gihugu c'u Burundi. Ariko Gervais Ndirakobuca ico gihe yarishikiye mu ntara ya Cibitoke avuga ko abafise imigenderanire na FDLR riri mu kibira ngo bose ivyo bazokorerwa ari ukuraswa. Bivuze ko ku mutekano canke no ku migenderanire y'u Burundi n'u Rwanda bompi ntibahuriza ikibazo hamwe. Bikagaruka kandi ku bibazo bihanze abarundi muri kino gihe, aho benshi mu barundi bafise imyidogo ikomeye cyane ndetse n'umwiheburo, ariko kandi bikanagarira no mwisura ya Gervais Ndirakobuca muri iyi minsi, ariko agaragaza ko atishimiye ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Abategetsi rero ntibahuza igihugu gitwaye, kuko Gervais Ndirakobuca bundi yagakwiye kwishikira ku mukuru w'igihugu vyorosha, ariko ubu siko bimeze, ahubwo usa naho atanga amategeko ni umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Ico rero ntago kinejeje Gervais Ndirakobuca, ariyo mvo yari yatumye shaka gutanga imihoho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akavyanka. Ikindi rero gihari nuko n'abajenero kakarwi k'abajenero muri CNDD-FDD nabo banse ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atanga imihoho
karwi rero k'abajenero n'ubundi akaba ariko gasa naho gatwaye Uburundi kuko ingingo zose abenshi ariho zifatirwa ndetse zikagera ku bene gihugu biciye muri Varisito Ndayishimiye ariko ingingo zafashwe nako karwi abajenero bakomeye mu gihugu c'u Burundi. Gervais Ndirakobuca rero agatangaza ko atanejejwe n'ibiriko birakorwa n'umutambukanyi mukuru w'igihugu, dore ko umutambukanyi mukuru w'igihugu kuva Uburundi bwatangura kugira abaperezida ari we wenyine yahawe amabanga akomeye ndetse anahabwa na biro yo gukoreramwo aho mu biro vy'umukuru w'igihugu. Bob Rugurika rero n'ubundi asanzwe akurikiranira hafi bibera mu butegetsi byatangaje ayo makuru, ariko kandi bikananurwanurwa n'abandi bagiye batandukanye harimwo Pacifique Ninahazwe n'abandi bakurikiranira hafi vya politike y'u Burundi, buga ko kurongorwa na Varisito Ndayishimiye ari ibintu bitoroshe, dore ko yivuguruza majambo aba ariko aravuga. Umunsi umwe avuga ko igihugu kigeze habi, ubundi akatangaza ko ari Edeni, bivuze ko ari ciza, ubundi agatangaza ko ari abanya-Israel bari mu rugendo ruja mu gihugu cabo. Ivyo rero bikaboneka ko umukuru w'igihugu agenda yivuguruza, ari naco cerekana ko nuba umushikiranganji wiwe wa mbere aba atanejejwe no gutwarana nawe. Ibintu rero birabandanya kuba bikomeye cane, cukase kibi cane ni kibi hagati y'umushikiranganji wa mbere ariho ubu Gervais Ndirakobuca hamwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, nk'uko duhejeje kubibabwira. Kuva rero twagiye dusigura harimo izo z'uko Angelina Ndayishimiye yivanga mu gutwara igihugu, ariko kandi ku rundi ruhande Gervais Ndirakobuca akaba atishimirwa n'abandi bashikiranganji kuko baca bishikira kwa Varisito Ndayishimiye vyoroshe. Akabamwe rero n'abandi bantu bagiye batandukanye nka Robert Shingiro hajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ashaka gusubirira umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Niyo nkuru yacu ya mbere rero twari twabateguriye, reka tubandaririze no kuzindi zanditswe n'ibindi bimenyesha amakuru bigiye bitandukanye. Ku itariki ya 27 kwezi kwa gatandatu 2024 Gitega aho yari mu nama yo gutegura ingene abanyeshure bazitwararikwa mu kiruhuko co mu cicimirije, Martin Iteretse umushikiranganje w'intwaro hagati iterambere rusangi n'umutekano yaratangaje ingingo nshasha itangaje, yasavye abapolisi gucunga kugira ngo ntihagira abanyeshuri bazosohoka igihugu ngo baje gusaba akazi hanze mu gihe c'uburuhuko. Ni ingingo rero inyuranye n'ibwirizwa shingiro. Iyi ngingo iranyuranye n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, iranyuranye kandi n'amasezerano agenga agateka kazina muntu, anyuranye n'amategeko. Burundi wese akuje imyaka 18 mu gihe afise ivyangombwa arafise uburenganzira bwo kwiyunguruza haba mu gihugu haba no hanze y'igihugu. Mwana atarakwiza iyo myaka araheza agasohoka igihugu ari kumwe n'abavyeyi canke uwundi muntu akuze ariko afise urusha rw'abavyeyi b'umwana. None Martin Iteretse yoba akuraho ubwo bubasha bwo kubuza abarundi kwiyunguruza? Mbega ko abanyeshuri barondera ubuzima kugira ngo basarize abavyeyi mu kurondera buryo bwo kugura ibikoresho vy'ishure, bamwe bakaba batanafise n'abavyeyi babarihira amashure, leta yoba itegekanya kuriha abanyeshuri zoshira mu bikorwa vyabo mu kiruhuko ku buryo bavuye muri ivyo bikorwa bazoba bafise bwa buryo bwo kuriha ibikoresho. So bwa mbere Martin Iteretse afata ingingo zitusunze amategeko. Hari umunsi rero yavyutse atangaza ko ahagaritse urwego rw'abashingantahe mu Burundi. Ico ni ikintu rero kinarengeye ibwirizwa shingiro ry'u Burundi kuko gifatanye n'imico karanga n'iteka vy'u Burundi. Koko hoba hariho umutegetsi yoshobora gufuta abashingantahe mu mutwe w'u Burundi? Hari umunsi yitoye rero arashinga ko hariho abana batazosubira kwandikwa mu bitabo vy'abavutse, anashinga ko umukobwa atavuze umuteye inda azokubitwa gushika avuze izina ry'uwayimuteye. Hari umunsi yadutse avuga ko amashirahamwe yigenga nka Association des Femmes Juristes ari yatanga amafaranga akoreshwa mu iterabwoba. Ivyo rero akabivuga atamatoza namwe akozwe, afungisha indongozi z'amashirahamwe gushika biraboneka ko rero yazibesheye. Aho rero ntawo kwibagira ivyo yahitiye akorera umugambwe CNL urongowe na Agathon Rwasa. Umushikiranganje rero ngarafise ikibazo gikomeye, yasubiriye abashikiranganje batari boroshe nka Edouard Nduwimana na Gervais Ndirakobuca yibaza ko buhambazi bw'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu buhagaze ku
kankama no kwadukana amategeko ruhasha giturumbuka. Arakenewe rero ngo uwo mwigisha ko ingingo y'umushikiranganji idashamitse kwibwirizwa shingiro n'amategeko itaba ari ingingo by'ukuri. Arakenewe rero ngo kwibuswa ko umushikiranganji wenyene ari we tegeko. Umushikiranganji rero ngo ntahambazwa no kuvuga ibimujemwo byose, ngo kwitwararika abana mu kiruhuko ni vyiza kandi si ubwa mbere bikozwe, ariko kubikora mu nzira ihonyanga uburenganzira bw'abarundi ngo nikosa rikomeye cane, nk'uko rero bagiye biranashikirizwa n'abantu bagiye batandukanye. Turamusabiye kwegerezwa abo bantu yifuza cane. Mu gihe imiganiro y'Uburundi n'u Rwanda yariko irasubira kuba myiza, umushikiranganji wa mbere w'ico gihe General Alengiyeme Bunyoni yararihe ararengwa ko bidashoboka gusubira kugurura imbibe Burundi rudatanze bashatse gutema mibe u Rwanda ruhuza n'Uburundi rudatanze bashatse gutemagaza ubutegetsi muri 2015. Umushikiranganji wa mbere ntiyasinzira yibutsa bashatse gutemagaza ubutegetsi. Mana yarabiravye ngo isanga ukuntu umuntu yararajwe inshinga n'abo bantu ngo vyoba vyiza abegereye, ngo ubu yarabegereye pe, ngo naho atababona kubera bamuhaye icumba yisangiza, barabaye ababanyi ari Igitega, ngo barazi ubuzima bwabo mbere barabusangiye. Ico gihe Bunyoni rero yapfuye gukurwa umushikiranganji bwa mbere, imbibe zica azugururwa. None imbibe zarasubiye kugarwa. Umushikiranganji w'imigenderanire Roberto Shingiro akaba rero yararahiye ko imbibe zitazokugurwa batamuzaniye abashatse gutembagaza ubwo butegetsi muri 2015. Bano rero bavuga ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bari habiri, hamwe bari impunzi mu mahanga, bandi rero barafunzwe Igitega. Albert Shingiro nawe rero ngatangiye kubuzwa itiro no kuba kure yabashatse gutembagaza ubutegetsi. Teko Pacifique nahazwe wewe atangaza. Hari ibindi rero bigiye bitandukanye nabyo tugira ngo tugaruke ko mu kinyamakuru magazine Jimbere, nabo bandika ku nkuru zigiye zitandukanye. Ibindi rero nga bene gihugu bose basabwa kuba maso bakamenyesha baciye kuri 68967 gihe cyose ari abadandaza bekika mu kiza mu kuduza ibiciro. Ko muri ca kiganiro c'abashikiranganje umwene gihugu mu ntara ya Mwaro yakuye amenyesha ko hari abadandaza bikika mu kiza mu kuduza ibiciro. We anavuga ko hari n'abajejwe intwaro bagishika abaduza ivyo biciro. Umushikiranganje ajwe ubudandaje yishuye ko rero atanumwe afise uburenganzira bwo kwishingira ibiciro ku bidandazwa, akaba yaraboneye ko no gutanga inomero kabanga abene gihugu bashobora guhamagara igihe cyose bashatse gutanga amakuru mu ibanga ry'ahantu babonye bariko baraduza ibiciro. Iyo nayo rero akaba ari 68 96 75 Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Martin Teresa akamenyesha ko wese ari mu ntwaro zofatirwa ubegito bwo kudoza ibiciro azobihanirwa by'akariro. Nawe nyene akaba yaratanze inomero 413 gutyo bazi bashobore kumwakura ko bagatanga amakuru yaho babonye bariko bikika mukiza kwikena ari vyankenerwa bagaca rero baduza ibiciro. Nako kandi mu ntara ya Cibitoke igiciro c'ibiti byo kubakisha cigwije na kabiri ahandi gatatu. Ivyo biti byo kubaka rero twavuga nk'ibiti vyazibye mu Cibitoke, ni igiti cyo kubakisha kinini kigeze ku mafaranga 15,000 mu gihe caba kigurwa amafaranga 7,500 y'amarundi, kizimutse rero kigurwa 2,500 kandi cahora kigurwa 1,500 y'amarundi. Rero mu babidandaza imabayi yabajijwe yagize ati iyo tubirangura ku mugwa mukuru wa Cibitoke ni kure bidutwara uburyo bwinshi, byunyuwe nuko igitoro cabuze kumwe n'amatagisi ya OBR dutanga. Naye bene gihugu rero bariko rubaka bakerera ibiti baridoga ko ubu bigoye kuronka ivyo biti ku giciro cyo hasi, bakibaza uko bazoheza inyubako zabo mu gihe bikimeze uko. Duhereze rero mu makuru y'inkino. Kuwa 27 Ruheshi 2024 bamwe mu rwaruka rukina umupira w'amaguru rero rwabegize umwuga rushigikirwa n'ishiramwe Youth for Peace Development and Social Inclusion
rwari rwagendeye aho ishirahamwe risanzwe rikorera. Intumbero y'urwo rugendo rero kwari ugushimira umurongozi w'ishirahamwe ukuntu yabafashije kuva muri 2018 kugira bagere aho bageze, haba mu buryo rero no mu bikoresho, kubarondera imirwi kugira impano yawe ishike kure. Umuyobozi rero yarabakengurukiye ko ubwira n'ubukerebutsi bagiye berekana aribwo bubashikanye ku ntambwe bageze ku. Ivyo rero bikazobera n'akarorero keza urundi rwaruka ruriko gashigikirwa. Nk'uko rero bishikirizwa na Kwizera Gervais arongoye iryo shirahamwe, mu kwibutsa rero iyo mikangara, intumbero nyamukuru niyo gushigikira urwaruka, kandi iyo nayo ni nko gushira umutahe muri rwo. Gushira umutahe mu kintu rero canke mu bantu simpaka uce uronka umwimbo, aho nyene bisaba umwanya, ubwira n'ubwenge. Akabandanya ati twebwe twashize umutahe mu rwaruka, twizera ko bazoheza bakifata neza babigize umwuga bivanye n'impanuro canke indero tubaha. Naho bitoroshe gufatanya gukina umupira n'ivyigwa vy'ishure, nuko bisaba inyifato bereye kandi ikomeye. Turabakengurukiye cyane banywanyi bacu, ndahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri imbonesha kuri Hejuru TV. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'andi yose tuza kubagezaho uyu munsi wose, turaza akubana. Vyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Mahezagirwe.